ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Dukoresha umwanya twihuta ariko hamwe na mwemwera byose biragenda neza. Haleluya. Mwemwera aradushoboza bigende neza. Turazingura bera zacu. Matayo 28 umurongo wa 18 na 19. Matayo 28 umurongo wa 18 havuga ngo Yesu arabegera arababwira ati jewe nahawe ububasha bwose mu ijuru no mu isi, nuko nimugende muhindure amahanga yose abigishwa, mubabatize mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Amen. Hamuje muri Danieli kabane cha 12 usomera umurongo wa 3 wonyene. Danieli gice cha 12 umurongo wa 3. Danieli gice cha 12 umurongo wa 3. Kandi abagize ubwenge bazokayangana nk'ukayangana ko mu kirere c'ijuru, n'abashikanye benshi ku bugororotsi bazokwaka nk'inyenyeri ibihe bitazoshira. Amen. Amen. Turaja muri Yohana 15. Yohana 15 umurongo wa 1 no wa 2. Yohana 15 umurongo wa 1 haravuga ngo jewe ndumuzabibu w'ukuri kandi Data ni nyenewo. Ishami ryose ryo muri jewe ritama ararikurako, kandi iryama ryose ararituturira ngo rirushirize kwama. Amen. Byakozwe n'intumwa umurongo wa igice ca mbere umurongo wa 8. Byakozwe n'intumwa igice ca mbere umurongo wa 8 havuga ngo ariko muzohabwa ubushobozi Mpwemu Yera niyabazako, muzoba ivyabona byo kunshingira intahe i Yerusalemu, i Yudaya hose, i Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Haleluya. Zaburi ya mbere nituyisoma ko twaba tugize Zaburi ya mbere nayo netuyandika bariko barandika Zaburi ya mbere yose, hama tuje ku Baroma igibane ca mbere umurongo wa 16 na 17. Abaroma igice ca mbere umurongo wa 16. Ubutumwa bwiza ntibuntera isoni, kuko ari ubushobozi bw'Imana, buzanira uwizeye wese agakiza, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Kuko muri bwo ariho ukugoroka kuva ku Mana guhishurwa, guheshwa n'ukwizera ukagwiza ukwizera, kuko vyanditswe ngo umugororotsi azobeshwaho n'ukwizera. Amen. Dukomere Imana amashyi ku amajambo yayo. Umukozi w'Imana, Imana imuhezagira dusomeye. Data turagushimiye ku bw'ino jambo ryawe. Mana ndisengera ngo ubuntu bwawe bumanuke, dukoreshe umwanya muto ariko amajambo yawe avugwe mwami, avugwe. Mana umpe ubwenge bwo kubivuga umwanya muto, kugira mwami ico washinyeho ngaburira ishengero ryawe ubwoko bwawe, najewe nigaburiye Mana kigira ikimazi. Ndasengeye umutima wose uri muri kino kibanza. Mana uhe gukanguka, wumve amaso y'Impwemu yacu ahumuke, rino jambo ryawe ridukorere, ribe ubugingo bwacu, ribe itara ritumurikira ku birenge, ribe igitandara duhagararako mu gihe ivyago n'imipfunda biturembeje. Mana reka ijambo ryawe, reka ijambo ryawe rikomere mu mitima yacu. Mpwemu Yera, bandanye uhishura jambo w'Imana, bandanye ukora ikowa cakuzanye mu mitima yacu, tugaburirwe mu mitima yacu, dukomere. Ndasengera n'abarushe mwami, bumva itiro Mana ubatabare, ntibahushe kano karyo, buno bushuhe mwami, dusukire ubukanye, dusukire akabeho hakumwagira abanyisiraheli mwami, ukabaha igicu ku murango kigabanura ubushuhe bwo mu bugaragu, mw'ijoro ukabaha inkingi y'umuriro ibasusurutsa mu gihe c'ubukanye. Mana natwe buno bushuhe turabwanse, buno bushuhe butugwanya kugira twumve ivyawe, turabwanse mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe. Umwanya mutoyi twumva dusangira ubutumwa butubwira, ubutumwa bwiza canke inyigisho bitubwira
ubuzima bw'ivugabutumwa. Haleluya, haleluya. Ano majambo naje novuga ngo ndiko ndayiga ni nka gushasha kuko nayahawe jo mwijoro. Naho jo mwijoro navyutse nka 7:45 vitoro riraheze cyandagenda mwibaraza numva notangura kwandika kandi biza mu buryo naje ntamenyereye mu buryo nkemwira ntamenyerwa uko akorana wababizi. Rero haje uburyo bw'ibibazo numva nza kwishura ibibazo 8 ariko nkoresheje aya majambo twagiye turasoma. Nza kwishura ibibazo 8 nkoresheje aya majambo. Haleluya, haleluya. Ni 9 ahubwo ni 9 si 8. Ikibazo ca mbere, mbega kamere kivuga butumwa nakahe? Kamere kivuga butumwa. Kamere ni ikintu gikomeye. Ni ikintu gikomeye. Kamere k'umuntu niko gatuma tumutandukanya n'igikoko. Kamere, nature. Kamere kivuga butumwa. Kamere kivuga butumwa karakomeye cyane kandi kararemereye cyane gusumvya uko twovyiyumvira. Naje numva nasubire muri materiel kubyiga neza kugira nkuzwe muri kino cigwa. Ikiduhenda twebwe nuko ivuga butumwa hariko isi ribona kandi nuko igita. Hariko uko isi ribona kandi nukungene igita. Ariko kandi ivuga butumwa hari uko ijuru ribibona nuko rivyita. Ikibabaje kandi novuga cyo dutera kwiyubara nuko mu isi amakuru menshi atembera mu isi menshi nibaza hafi bice 90% by'amakuru atembera mu isi ava kuri wa mugwanizi n'amakuru y'umwiza. Mugende mu maradiyo muyumvirize amaradiyo avuga ibyagenze nabi gusa, abicanye, indege zatibutse, amasoko yahiye. Nta nari muzokwigira wumva ngo ariko baravuga ngo nakaragiriye neza naka. Uko ni kwisimeze kandi ukungera umwana w'umuntu aremye abigombe ntabigombe uko abayeho n'ingaruka cyane y'ibyo yumva. Abigombe ntabigombe uko ubayeho uri ingaruka y'ibyo wumva. Reka nongere ko naka kandi uhagaciro wemera wumva ukemera kandi ukabiha agaciro. Ibyo bigombe ntubigombe bashake bakumanike hejuru mu giti ntagere umuntu we muhura uzoba ingaruka y'ibyo nuko imbuto yaratewe bitera utebuke izomera. Haleluya. Rero isi iratuka ubutumwa bwiriza, irabutuka, ibwita ubupfu, ibwita ubw'ibirofa n'imburabwenge. Nico gituma muzobona kenshi abantu biza amashuri bakaminuza ivy'ubutumwa bwiza birakunda kubagora kubera bagomba kubirabira muri vya bifaransa vyabo y'amashimi bwa buganga bakabirabira mu bwenge bw'isi. Ubwenge bw'isi imbere y'Imana n'ubupfu kuko butujana mu mahonero. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndazi ngaha muri twebwe umuntu wese arafise ukungene yifuza akazoza kiwe. Abakiri bato mwifuza akazoza kurusha twebwe tumaze kwigira harugatoye. Ndazi mwebwe nk'abanyeshure urifuza usijewe no badoguteri no ba engineer no bande muri wowe ugasanga nivyo bintu bimanitse hejuru y'ibi byifuzo byawe byose. Ugasanga ukugororokera Imana ni ibintu menga ni ibintu byo hasi. Ariko ufise ubwenge bw'ijuru nivyo byategezwa kuza imbere. Ivyo bindi zari kuba inkurikizi zikoma inyuma utanabirondeye. Haleluya, haleluya. None ijambo ry'Imana siko ritubwira ngo itanguriro ry'ubwenge nukubaha uhoraho
ubwo bwenge bundi buronderahe mu mashuri mu university nta buriyo. Hari ubupfu, hari ikintu bita connaissance ni hishurwa rishingiwe akarimbi. Ubwenge bw'isi bushingiwe akarimbi kandi Imana yaragashinze, hari aho batarenga. Ariko ubwenge bw'Imana hamwe na mpwemu yera nico Imana igomba gukoresha, ikugurira amarembo mu buryo burengeje kugira ugire ukumenya kukuri, ukumenya atari ubupfu. Haleluya, haleluya. Ivuga butumwa rero, ubutumwa bwiza ngo n'ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakiza. Umve ndababwira, akagakiza rimwe na rimwe twibagiriye kavuye. Imana yafashe urugendo rurerure kugira ikadushikaneko. Mwibuke kuva kuri Adamu, Imana ivugishwa yuko izotabara umwana w'umuntu idashobora kumuheba burundu. Mwibuke camura abavugishwa bose b'isezerano rya kera baza bavuga ubwa kano gakiza, babwamamaza, nabone bakabitangarira, bakumva barazazaniwe. Abamarayika bakabibona bakumva barazazaniwe. Akagakiza kararemereye kurusha wewe, kararemereye kurusha jewe, kararemereye kurusha ivyubahiro vy'isi vyose, ibyabayeho n'ibizobaho byose. Kararemereye. Mbega mutima wawe kuba karemereye? Abamarayika barazi ko karemereye, ibinyabugingo barazi ko karemereye, birabizi kuko igihe umukiza yaboneka, umuhamagaro watangwa mu ijuru, ngo n'ibinyabugingo biyambuye amakamba yabo barapfukama kubita inkoro hasi bati hubahwe uguriye cya gitabo, ushoboye kugura umuryango wa kano gakiza. Haleluya, haleluya. Kameremere rero sako gutahurwa n'ubwenge bw'inosi, nako gutahurwa n'abavyaho bwa kabiri. Haleluya, haleluya. Ikibazo cha kabiri, kubera iki duhamagariwe kuba mu buzima bw'ivugabutumwa? Kubera iki wewe nanje duhamagariwe kuba mu buzima bw'ivugabutumwa? Kubera iki? Kubera iki? Mwene data, ngira nabaze no kukivuga hano. Igihe cyose uzogomba gukora ikintu, utafashe umwanya wo kubanza kucyumvirako ngo usuzume n'agaciro kacu, uzogikora nabi, uzogifata minenegwe. Ico genda urabe mu buzima bwawe, naho kuba ari kumesa impuzu wambara, ugatangura kutavyumvira ngo ubisuzugure, iyo mpuzu izobigowe, uza kwimesa nabi, naho uzoyanika uzosanga ucafu utavuyeko. Kubera iki? Niwigeze ubiha agaciro. None kubera iki duhamagariwe ubuzima bwo kwa mwivuga butumwa? Imvo ya mbere nuko ari itegeko ry'umwami. Ni itegeko ry'umwami. Mu Gifaransa avuga ngo la grande commission. Ni itegeko twahawe. Umve, mu bintu Imana izobaza bakizwa n'abazoja mu ijuru, izo azituma batavuze ubutumwa bwiza, izobibabaza. Kandi bamwe bazoja mu ijuru base n'abokwe mu muriro kubera bahaze kuri kino kintu kivuga butumwa. Haleluya, haleluya. Ivyitwazo tugira kugira ngo bavuga butumwa ni vyinshi. Reka ndabahe akarero gatoyi k'ivyo no banibuka kuko ntari byo nateguye. Ivyitwazo, icyambere wovuga uti jewe sinzi kuvuga, ariko wibuka Imana izokwibutsa. Na Mose yavuze ngo ntiharazi kuvuga, kandi uburuhiro yabaye igikoresho cyo gukura ubwoko bw'Imana wisinyagana muri Egiputa. Haleluya. Kumbura shavuga uti burya jewe nta mashure nize, gusoma no kwandika ntavyo nzi, kandi je simbereye kuvuga sinohagarara.
imana izokwibutsa ati umugabo yitwa Petero yari umurovyi. Muri Bibiliya nta seve ya Petero ko yize amashure bigeze batubwira, nivuga bisanzwe ntayo yize kuko rukabara bivuze ko yize ari umuganga. Yaba Petero yari yarakandagiye amashure bari kubivuga kuko rukabara bivuze yari umuganga, il était docteur. Petero kuri Pantekote ishengero rivuka niwe yavuze ubutumwa, wa wundi atize, wa wundi no muri karagiteri no mu mibereho yiwamenga arahoromoka avuga umwanya wose ntarindira, womenga nta kintu cy'ubwitonzi afise, niwe yafashe ya mbere mu bwitangazabutumwa. Habaye iki? Ni intagondwa z'abayuda zimwe zitagondwa zari zaraboshwe n'ivyagezwe vya Mose zarihanye. Murashaka kwimvira abagabo 3,000 bakijijwe, aha twebwira dukuri 3,000 bo tugwiza nk'inciro nka 6, hakaza abantu 6 inciro nk'izi 6 kugira dukuri 3,000. Mugabo umunsi umwe umugabo w'umunyabwoba yakanzwe n'abagore akiyakana Yesu, ubwo nyene arahaguruka abantu barahinduka. Mana ishimwe. Ivyitwazo rero tubireke, novuga n'ibindi ariko reka tubandanye. Haleluya, haleluya. Impamvu navuze ya mbere ko ari itegeko, impamvu ya kabiri kandi ikomeye kandi yo irajyanye nuko abantu tubayeho. Kwera abantu kunyere tubayeho dukunda inyungu, dukunda ko ivyo dukora tubona inyungu yavyo. Rero nibi Imana iruhande yuko yaduhaye agakiza ku buntu kwa bure kwa Nehema, iruhande y'ivyo itubwira ati nimwamwe ivuga butumwa abantu bakava mu mwiza, nzobahemba. Twabibonye muri Daniyeli yatubwiye yuko yabivugishwe bitaranaba, nawe nibaza ko mubagize amatsiko ivyo ariko aravugishwa, kuko kuri Daniyeli havugishwa ijambo ry'Imana mugabo ntavyo agakiza byari bwavugwe. Nawe yari kavuga ibiriye by'ishengero atari karasobanukirwa neza nayo bivugishwa ngo abazoshikana benshi ugororoka. Erega mu isezerano rya kera abantu bananiwe gushika kugororoka, murabizi ivyagezwe byarasaba gushikana abantu kugororoka. Byasavye yuko haza kuri, byasavye ko haza bugingo kugira ukugoroka kwe ku mwana w'umuntu. Haleluya. Ariko Daniyeli aravuga ngo abashikanye benshi ugakiza ngo bazokayangana nk'inyenyeri mu kirere. Sinzi ngaha mwebwe ko birabashikira ngo mukaraba inyenyeri mu kirere, muraziraba bihora bibashikira. Jewe ndi umuntu nkunda kuraba inyenyeri mu kirere. Igihe duheruka mu gatabo paseri niwe twasanze tugwaye iyo ngwara imwe, naragiye ndamwegera ninumiye sanga umutwe yarangamije hariya, ngira amaze nk'iminota 10 atarunama. Ndabona ko ari karaba inyenyeri, ndabona ko ari kakora icyo nkunda. Nanje ndaraba cyangwa kuyereka ngo muhabonye inyenyeri ziko ziragenda genda. Nta turi mu kumoso ni moyen de transport, harabagenda nk'inyenyeri. Nta turi mu kumoso uramenya aho turi. Bantu b'Imana, inyenyeri ziraryoshe kuraba. Inyenyeri hari ibinyegezwa byinshi. Ikintu gitangaje no ku nyenyeri ndababwira, iyo ugiye mu ndege hari igicu ca mbere urenga ntusubire kubona imisozi yo kwisi, hama ukaduga mu kindi gicu ca kabiri ukigeze ko kaja hejuru yacu utangura kubona ca gicu warengana umengana imisozi yo mwisi, ucumengana imisozi. Rero mwijoro cyane cyane iyo uciye hejuru nk'ivy'amahoseya hajya hari amazi menshi, ijuru riba ryiyuguruye mu buryo ubona inyenyeri kandi uzibona kure nkuko tuzibona turi hasi. Uko tuzibona turi hasi uzibona ziri kure cyane cyane. Mugabo bene data, ni ibintu by'ubwiza, ni ibintu by'icubahiro. Genda umunsi umwe navuze nti Imana abantu bararinda. Aha nyene muri no ndege hari abantu bagiye gusambara bagiye gukora ibyaha, ni Imana tone ukungene yaremye ibintu. Birashoboka ko abantu babona bino bintu nibagire agashitsi imbere y'Imana, kuko ivy'Imana yaremye byose bigaragaza icubahiro cayo. Haleluya. Iyo niyo ngero bazoshikana benshi gwakiza.
iyo ngero. Iyo bisabwa amadiplome kumbura uvuze nta madiplome na rose, none bisaba iki? Ko ari ukugura akanwa gusa. Haleluya, haleluya. Katunyarutse inyungu zo kwamuvuga. Inyungu nakivuze iki? Ni bande bahamagariwe kuba mwivuga butumwa? Ni bande? Aha numva nahone twagira icyo tukivuze ko twihuta. Ivuga butumwa ngo twabibonye muri Matayo 28, sijya bavuga butumwa ba evangeliste, sijya ba pastori, sijya intumwa, sijya ba profete, sijya bigisha, nijya umuntu wese yakijijwe ahamagariwe kuba umuvuga butumwa, ahamagariwe gutwara ubutumwa bwiza. Haleluya, haleluya. Kandi ubutumwa bwiza uhamagariwe gukora n'ubuzima bwawe ukungene ubeyeho, inawe ufise mu kibano, inawe ufise aho ugendera, nibwo butumwa bwa mbere uhamagariwe kuvuga. Haleluya. Hamwe no gusenga, mwemwe yarazogushoboza kubwira abandi ibyako gakiza. Nimba karagutabaye, nimba karakubohoye, nawe ubone yuko abantu gakeneye kubohora ari abo nyene, kumbure ari abanyabyaha musi yawe, kumbure wari kinani, mugabo ubutumwa bwiza nibukeneye imfashanyo, bukeneye gusa ko umuntu abuvuga, burikwiye. Haleluya, haleluya, haleluya. Mbega ni ikihe kiguzi twotanga kugira dutware ubutumwa bwiza? Ikiguzi cya mbere n'ubuzima bwawe, si amafaranga yawe, oya, n'ubuzima bwawe. Nicyo kiguzi cya mbere Imana igusavye. Mu Baroma 12 umurongo wa 4 tuvuga ngo dutange imibiri yacu nk'ibimazi bizima. Haleluya, haleluya, haleluya. Ikindi dusabwe kuko ijambo ry'Imana tuvuga ngo turugere ikirenge mu cya Kristo. Yesu yamarika aravuga ubutumwa, none Yesu yakora iki? Kiguzi yari hawugira avuga ubutumwa cyari ikihe? Kuko Yesu nta bintu yakoreye mu kinyegero, nta bintu na bimwe yabikoreye ku mugaragaro kugira bamwigireko, kugira abigishwa biwe bamere nkawe. Haleluya. None Yesu yakoze iki? Yesu kubw'ubutumwa bwiza yarasenga amajoro, akarara arasenga. Kandi Yesu yari umunyenkomezi, ntiyari karondera inkomezi, yari umunyenkomezi. Yesu kuva batirijwe mu ruzi Yorodani, mwemu Imana akamumanukako, ngo yaranengesere ubushobozi bwa mwemu yera. Mugabo Yesu yarasenga. Rero nawe ntugombe kwitwa umuvuga butumwa no gutwara ubutumwa bwiza utigera usenga. Ubuzima bwo gusenga atabufise nubwo kuvuga ubutumwa ntabwo ushoboye. Ntunazona binakore, urabireka, kubera uzosa n'umusoda bayoye mwibarabara. Umuntu bayoye mwibarabara bakamujana mu gisoda wagende kugwana, atigeze agira formation. Uyo agwa ku rugamba. Nawe rero nuje kugwa ku rugamba rw'ivuga butumwa, kuko muri kamere mere kivuga butumwa, kuza kuvuga butumwa, ico nibagiye kuvuga, kamere mere kivuga butumwa ni intambara. Ugishire mutwe ko ari intambara. Si voyage, si pikinike, ni intambara. Uhagurutse mwivuga butumwa, menya ko ugiye mu ntambara. Umuntu yagiye mu ntambara rero ariyubara. Haleluya, Imana ishimwe. Hariho ibikorwa bibera ikiraro kivuga butumwa. Ivuga butumwa turashobora kuricira ibiraro tutanavuza amajambo, tugakora ibikorwa, mugabe ibyo bikorwa intumbero ishije yavyo ari kugira abantu bahinduke. Turashobora gufasha abantu bagowe atana amajambo y'Imana tubabwiye, tukabafasha, mugaba amaherezo tukabwira ubutumwa bwiza. Haleluya. Inyifato zacu, inyambaro zacu, ingeso nziza zacu ni kiraro gikomeye cyane mwitwara butumwa ryacu. Abantu bararaba ivyo dukora cyane kurusha ivyo tuvuga, baraturaba. Biragoye ko mu kibano wiriguragwana n'umugore cyangwa n'umugabo
uzogera ngo babwiye ngo amajambo y'Imana gusoma Bibiliya yo reka amadayimoni azokwambara n'ivyo bakubike n'ivyo wari baribagiye wavuze mu kinyegero utabizi bazobishyira ku mugaragaro babikwibutse ahubwo je ikintu kintagaza cyane kuri satani ni ndyarya ni se w'umubeshi mugabo yihenza akabona umukizo ajya mu buryarya amubikira kumukoza isoni kugira mugaragaze amusambure ashize uburyarya bwiwe hejuru ubundi ryari kumubika akavuga ati wowe uwanje mugabo ugaca bushi abandi nibwo barasambana abo mahoteli yose abantu bakora mwisi yose ya masanda babwira isi yose ikira hari abantu benshi bariko barasambana amasanda babwira kandi batiteguye kubivamwo mugabo umuntu yagize isezerano na Yesu Kristo abikinishije abadayimoni bakugira publicity abandi bariko bagira publicity bakugirira publicity kubera wakoze ibitajanye n'ubwami bwawe. Haleluya. Kino gikorwa uburinzi buri kuri kino gikorwa nico mperezako uburinzi buri kuri kino gikorwa. Haleluya. Kino gikorwa turiko tugikora mu ntambuka abandi bagikozemwo haheze ibinjana n'ibinjana. Petero avuze ubutumwa imyaka 2000 arenga. Nukuvuga nituje kuvuga ibintu bishasha si experience shasha twatuzane twarabonye birakora. Turabona muri yako bikora ivya muri tuno bwiza birakora kandi no kuri twebwe ubwacu byarakoze. None wumva icitwazo niki burya hari ikintu jamwe utaramenya neza ko gipanze ugasa n'uri karagerageza ariko nitugerageza kuvyo ubutumwa bwiza burarinzwe kandi burashoboye. Haleluya. Burarinzwe kandi burashoboye. Yesu wenyene yarivuga ati mu byakozwe n'intumwa avuga ati ndi kumwe namwe. Murumva neza ndi kumwe namwe gushisa kumera zisi. Mu kirundi bavuga ngo uhagarikiwe n'ingwe aravoma. Guhagarikiwe n'ingwe aravoma. Ingwe yo mu muryango ya Yuda iri nyuma ya gihe cyose ko twarivuga ubutumwa bwiza. Haleluya. Bene data duhaguruke rero. Duhaguruke dusenge turangiza. Duhaguruke muzamukoze. Dusenge kubwivuga butumwa. Tugomba twinjire mu ndwi idasanzwe muri Emmaus. Twinjire mu ndwi ivuga butumwa nivyo tuzokora nk'ishengero kuwa kabiri no kuwa gatatu ariko twe muri departement evangelisation tuzobandanya igikorwa kivuga butumwa indwi yose ihere. Haleluya. Kandi ejo tuzokwakira abavuga butumwa bavuye mu mashengero yacu yose ya ruguru. Tuzokwakira abantu batatu tuzobakira tubane kuwa kabiri tuzojana mu gikorwa kuwa gatatu tuzojana mu gikorwa kuwa kane tujane mu gikorwa mwemwe abandi bazobahagaritse ariko iyi ndwi nivuga butumwa. Numva twokomera amashi bw'abarongozi bacu dukomera amashi menshi Imana kubw'abarongozi bacu. Igituma ndabibabwira niki je maze imyaka 23 mu gakiza 23 yaba 24 ikintu nabonye amashengero menshi nayasa nayibigatanya aratinya ivuga butumwa. Amashengero menshi no muri kino gisagara kandi si mu Burundi gusa amashengero menshi aratinya ivuga butumwa. Hagero inzu ubona abarongozi bahagurutse ngo tugira ivuga butumwa menya ko ari ubuntu budasanzwe. Kandi benshi muri twebwe ndazi neza hari abantu badasunitse n'abarongozi ivuga butumwa tubwira barikora batokwigera barikora. Twongera amashimana rero menshi ku barongozi bacu kandi Imana ibavumize mu mutwaro wivuga butumwa. Baturungure mu ndirimbo ndashaka iyo ndimbo yisengereko itubwira ngo tubibe kandi hariho n'impera remasiya koroba sakarara hore mesekeri arara mariarara hore bokosi aramarara. Wisengere mwene data wisengere
ndakwifurije kuzoba muri babandi bazokayangana nk'inyenyeri mu kirere ndabikwifurije kandi Imana igubwo buntu hore basiyarara iyi ndirimbo uyiririmbe cyangwa usenge uyumvirize amajambo yayo rikubera isengesho 286. yes thank you homarasiyara homayasiyara homarasiyara homayarasiyara mwene data wisengera uri mu bwiza bw'Imana muri kino kibanza homasiyara horerebo sakara homororoko sekera homayara